Dikaze mwese mahise mukurikirana radio Ndakura makuru twashiriza kuri no mugoroba w'igenekerezo rya 2026 kwezi kwanda mu kizima kari na 2023 ahayida niyo nkuru zikurikira mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahaye mubonano ku kirima ntarushatsi umushikiranganje wa leta y'igihugu cy'u Rwanda Nshuti Manase ajejwe imigenderanire hamwe n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'umushikiranganje n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia Demek Mekonnen Hassan. Inyuma yaho umukuru w'igihugu akaba Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agirisha inama bagiserukira amasendika y'abakozi ba leta n'amashirahamwe yegukira leta mu ntumbero kuganira ikibazo kijanye n'ikugwaho ry'ubusumbasumbane bw'imishahara. Muzarajinde bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bifashijwemo n'amashirahamwe yishinze guteza imbere ururimi rw'igifaransa OIM na IUF gatanguje kuva kuri wa gatatu uruganda rw'imisi 3 rwo guhanahana ivyumviro mu nzira yo kubandanya guteza imbere inyigisho biciye mu mugambi wo gukarihiriza ubwenge abigisha b'igifaransa IFADEM. Urwo ruganda rukaba rwuguruwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'indero buri kukiye Hermenegilde. Izazanye nkuru zigize amakuru yacu mu kanya rero n'inkuru mukwa mu buryo buramvuye. Sekwa ikaze kuri mikro muri kumwe na Gabriel bigenda mu hinga bw'izima hari Gerard Ntakarutimana tweduje ko byamunyigo nkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahaye mubonano ku kirimba ntarushatsi umushikiranganje wa leta y'igihugu cy'u Rwanda Nshuti Manase ajejwe imigenderanire hamwe n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia Demek Mekonnen Hassan. Nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni abo bose ngo bari bazanye ubutumwa budasanzwe umwe yarazanye ubwarungitswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uwundi nawe kabwa bwarungitswe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia bose bakaba bavuganye ibyo gukomeza imigenderanire kuri kire. Rosine Girene Gatoni n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje kwakira abashitsi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bari barongowe na nyakubahwa Nshuti Manase umushikiranganje wa leta asanzwe akurikirana ivyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko akaba yaraje azanye ubutumwa bwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashikirije nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo butumwa bwari bwerekeye intumbero ivyo bihugu bibiri byafashe byo kunagura no gukomeza imigenderanire n'ubucuti busanzwe buhari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu kibanyi kandi kivukanyi cy'u Rwanda. Inyuma yaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriye kandi nyakubahwa Demek Mekonnen Hassan icegera c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia akaba yaje nk'intumwa idasanzwe irungitswe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia. Mu byo bayaze bagarutse ku migenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu ca Ethiopia n'igihugu c'u Burundi aho biyemeje kubandanya batsimbataza iyo migenderanire banashigikirana mu bikorwa by'iterambere. Baganiye kandi ku kibazo c'amahoro n'umutekano bihungabanijwe mu gihugu ca Sudan aho nyicari mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje cane umushikiranganje wa mbere ku bwigoro ariko arakora kugira ngo afate mu bwongo igihugu ca Sudan gishobore kugarukana amahoro n'umutekano. Nawe kubwiwe abandanya atera ivyatsi ingendo zose zisesa amaraso agashira imbere cane ibiganiro kugira ngo hatoregwe inyishu ibibazo bibahanze. Muri ivyo biganiro nyene iyo ntumwa idasanzwe yamenyesheje yuko vuba cane bagiye kuguruza ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu ca Ethiopia mu Burundi kugira ngo babandanye batsimbataza imigenderanire. Aranakeza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku burongozi bwiza bugana ku iterambere no ku twigoro ariko arakora kugira ngo ashobore kuboneka amahoro n'umutekano mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko. Izo ntumwa zose ko ari zibiri zakiranywe igishika na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashima cane ubutuma bwashikanye arabizeza yuko igihugu cy'u Burundi kizobandanya gikomeza ubucuti gisanzwe gifise hamwe n'ivyo bihugu uko ari bibiri. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye hagirisha inama abaserukira amasendika y'abakozi ba leta n'amashirahamwe yegukira leta mu ntumbero yo kuganira ikibazo kijanye n'ikugwaho ry'ubusumbasumbane bw'imishahara. Umukuru w'igihugu akaba yasavye abakozi ba leta gukorana umwete kugira ngo bagwize umwimbu kugira ngo bizofashe
mu gukuraho neza ubwo busumbasumbane bw'imishahara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Yarankunze. Muri iyo nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko yakoranije abo barongoye amasendika y'abakozi ba leta n'abamashira hamwe yegamiye leta mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo kijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara kugira abo baserukira amasendika bamusigurire neza uko ico kibazo cifashe n'ingene bagiye barabiharura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko akeneye ko itegeko ricinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 ryotegwa ku mukono hamaze kuboneka umuco kubijanye n'ico kibazo. Abahinga bari mu mugwi ujejwe guharura ibijanye n'ingene ubwo busumbasumbane bw'imishahara bwogabanuka bakaba bahanahanye ivyiyumviro nabo baserukira amasendika vy'ukuntu buri mugwi wose w'abakozi wagiye uraharurirwa kugira ubusumbasumbane bw'imishahara bugabanuke. Inyuma yo gushikiriza ivyo vyiyumviro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasavye abakozi ba leta gukorana umwete kugira bagwize umwimbu igihugu gitera imbere gutyo bifashe no gutorera umuti ico kibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ikindi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamagarira abakozi ba leta akaba ari ukubungabunga ibijanye n'itunga rusangi. Umaze kuvuga leta ko arakagwi k'abantu byose biba bipfuye ngo leta izobikora. Urumva niyo rero uhageze ko ari wowe userukira leta umenga hariho uwundi muntu azobikora ugumusaba kandi ari wewe. Watuvuga leta izobikora ikora ibihe ko ari kuri leta bikora kandi muca muvyibuka na mwebwe ngo leta ngo guhenda kwiguhemba nawe ukayihenda kwikorera. Cyo itumubunshaka ko abakoze tugiye gukorana kabisa twiruke muri bonne gestion de la chose publique atanu mwavuyemo. Akaba yateye akamo abo barongoye amasendika y'abakozi ko kugirisha inama abo baserukira kugira babahimirize gukora bongere bahanahana ivyiyumviro kubijanye no gukura ubwo busumbasumbane bw'imishahara batange n'ivyegeranyo kugira hamenyekane ibikenewe vyotuma igihugu gitera imbere. Agahamagarira kandi abarundi bose kwiyumvira bahereye mu miryango ingene bazoba bateye imbere mu mwaka wa 2040 nkuko biri mu ntumbero ya leta yo guhindura Burundi igihugu giteye intambwe mu vy'ubutunzi muri uwo mwaka wa 2040. Akaba yasozereye amenyesha ko yifuza ko ikibazo kijanye n'ubusumbasumbane bw'ibishahara coba caheze imbere y'imyaka 5. Eric Yankunze tukaba tukengurukiye tubananza amakuru yacu yavuga mu gisata c'indero ubushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi bifashijwemwo n'amashira hamwe yishinze guteza imbere ururimi rw'igifaransa OIM na IUF bwatunganije kuva kuri wa gatatu uruganda rw'imisi 3 rwo guhanahana ivyumviro mu nzira yo kubandanya guteza imbere inyigisho biciye mu mugambi wo gusahiriza ukarihiriza ubwenge abigisha b'igifaransa IFADEM. Ubwo ruganda rukaba haguguruwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'indero burikukiye Hermenegilde nkuko byashikijwe na Ndayiragije Prosper ari mu bajeje gutegura inyigisho z'igifaransa mu mashuri shingiro. Igishasha ngo nuko ico gikorwa cyo kunagura abigisha kizokwisunga ubuhinga bwa none naho inyigisho zigeze mu Burundi no kwisi hose. Igikorwa catuzindukanye ngaha sinovuga ko ari igikorwa gishasha kandi vyongeye n'igishasha. Iyi ndinganizo yitwa IFADEM ibikorwa byo kunagura abarimu cane cane mu bijanye no kwigisha ururimi rw'igifaransa ndetse no kwigisha mu rurimi rw'igifaransa. Ni ndinganizo iri mu bihugu byinshi byo muri Afrika bishika 15 ahandi bari batamwe mu 2006 yatanguye ngaha mu Burundi mu 2008 ariko rero hageze mu 2016 dusa n'ababihagaritse gatoyi. Igituma mvuga vyongeye ko ari bishasha nuko ubunye turiko turanagura ivyo bintu twari twaratanguye kera dusubire turabe ingene twobandanya tukabiha n'intumbero nshasha ijanye naho ibintu bijanye no kwigisha bigeze ngaha mu Burundi naho bigeze isi yose. Cyo byamaze muri kahise harigishijwe abarimu barenga 2300 mugabo kubera aheze iminsi myinshi twari twabihagaritse harabusanga barakukurutse canke bagiye gukora handi dushaka gusubira kuraba aho byari bigeze twandanirize ko. Ikindi cari carabaye nuko hari handitswe ibitabo byo kwigishirizamwo abo barimu uzoraba yuko ataco twokunganira muri ivyo duheze tugire bishasha nyene bijanye naho tugeze ubu. Ikindi cari carakozwe kwabaye kugira ibibanza byashika 5 byashigwamwo amamashine kugira ngo abarimu bashobore kwiga bakoresheje ubuhinga bugezwe ko mu iterambere n'ibintu bashobore kubirondera mu mashine. Ubu rero muri ibi bishasha tuzoheza turabe ingene twosubira kubitera intege tuzashobora no gushiraho n'ibindi urumva intara zitanu kuziguma ari nke. Ku ruhande rw'amashirahamwe OIF na IUF mpuzabikorwa wa IFADEM Papa Yuga Dieng akemera ko uwo mugambi utazohengeshanya gufasha Uburundi kugira ngo inyigisho z'akanovera na cyane z'igifaransa zigume zitera imbere.
idayimoni itera ubunebwe dusenge tuyirukane dukore. Ndakeneye ko mu Burundi bwose ata murundi numwe yobora kanashobora gushora n'icabwenge. Ndababwira shora ubwo bwenge bwanyu, reka nabwo ni igicuruzwa. Nimugire koperative imwe muzobona ikintu kimwe mwe bidatevye. Abantu bagiye hamwe itunga ni kashi, umwe abafise ibyo adandaza uradandaza ibiri nawe ibi bukeye kabiri mugabura musanga umwe wese acagura umuduga ariko amahera mwa mwayafise nayo mwaza ko amahera arayi nayo gushishikarire magi Imana ngaha kwisi. Ico ituma rero twese twakwama twitwararika gukora. Kuri agendera gakura makuru arabandanya. Ishyirahamwe BBS ridandaza imitekero ya internet ngo rirafise umuhora wagutse ariko abarundi ngo ntibarijukira gukoresha internet tangwa n'uwo muhora. Yeka byashikijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibyo kumenyesha makuru n'ubuhinga bwa none Thierry Kitamoya mu kiganiro n'abavugizi b'inzego za leta cabereye mu Cibitoke kuri wa mbere. Thierry Kitamoya agahamagarira abakora imirimo itandukanye kwegera ishyirahamwe BBS kugira ngo ribahe imitekero ikwiye yotuma barangura neza ibikorwa vyabo. Mu Burundi bwose hariho umuhora wa fibre boutique uca mu ntara zose z'igihugu kigize Uburundi, kandi n'umuhora unyaruka cyane gose wagutse, ndetse n'igiciro novuga yuko ari igiciro giciriritse ku buryo nk'abagura umutekero munini ico bita megabyte imwe yavuye ku mafaranga agera ku 130 y'amadolari aja ku 70. Rero n'aya mashira hamwe asanzwe adandaza umuhora wa internet y'abari y'abaonatere yabaye konetereo n'ayandi. Ariko rero ayo mashira hamwe nkamenyesha yuko adandaza n'igiciro wagomba ugereranije no mu bihugu dusanzwe duhana imbibe igiciro kitari hejuru. Uko rero adandaza bivana n'amikoro y'umuntu wese agomba kuyikoresha, kuko akagura umutekero. Umuntu rero bivanye n'uburyo afise cyangwa igikorwa agomba gukora araheza akagenda muri ayo mashira hamwe agaheza akagura umutekero abona akeneye. Rero twohamagarira abakora imirimo itandukanye yuko boza baregera iryo shirahamwe BBS rigaheza rikabatunganiriza bakagura imitekero ikwiye kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byabo atangorane. Ngomba kubabwira yuko hariho n'ubundi mugambi wa leta y'u Burundi ukwegereza internet abene gihugu bafisa mikoro make. Ivyo navyo bikaba bizoca mu mugambi witwa PAFEN nawo waratanguye gukora kuva itarike ya mbere ukwezi kwa ntwara ntuno mwaka. Tukizera yuko mu minsi iri imbere ico kibazo connexion takizoba kihari, ariko tugire ko dusubira duhamagarira abene gihugu cyane nk'abakora ibikorwa byo kudandaza n'imirimo itandukanye baze baregera BBS. Uwo muhora twaronse biciye mu buryo bwinshi tuwukoreshe ntube imfa gusa. Tubananje amakuru yacu mu vyaranguwe muri aya mezi 3 aheze mu kinyang'anyi bwo kwivuna basi. Umugambi wo gutera ibiti yewe Burundi urambaye ngo warateye intambwe kuko watumye mu gihugu nka hose haba ibiti. Vyemezwa n'umushikiranganje wo kwivuna basi no kwita ababuze ku rugamba Letibere Mutabazi mu gihe yashikiriza vyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 3 arangiye. Akamenyesha ariko ko hakiri intambamyi zimwe mwishirwa mu ngiro neza ry'uwo mugambi nk'izijanye n'uburyo intara zitameramwo neza ibiti n'izindi. Kurikira umushikiranganje Letibere Mutabazi. Umugambi wo gutera ibiti Burundi urambaye tuvuga yuko uriko uragenda neza, yamabona ko aho muca heshi bona yuko ibiti biterwa byinshi kandi bigaheza bigakurikirwa gushika bimeze neza. Mbere mukabona ko nibijanye no gukingira amashamba hamwe n'ibiti bimeze neza mu ntara zose zigize igihugu. Ukaba mubona ko warongo rwego kwivuna basi n'abajejwe intwaro rwego igihugu guhera ku mukuru w'igihugu gushika hasi, umugambi wo gutera ibiti bose bawugize uwabo kandi ugenda neza. Ibibazo n'ingorane twovuga biri muri uyu mugambi twovuga ahanini ko abari nk'ibijanye n'uburyo buba bukenya, kuko rimwe na rimwe birasaba yuko abafasha Uburundi mu iterambere baterera kugira ngo haboneke uburyo bukwiye bwo gushobora gutera ibiti vyinshi hamwe no kubikorera gushika bikoze. Zini ngwani wovuga nibijanye no kuronka ibivyaro y'ibiti cyane biba bibereye mu burere bumwe butandukanye, aho dusanga hakarigwa n'umuswa canke
bacanye uruzuba, tutibagiye kandi n'izindi ngorane zijanye n'abene gihugu bamwe bamwe dusanga bataratahwa neza umugambi, ku buryo usanga iyo twateye ibiti twitera nk'ibiti bana n'indimo, hari aho usanga babirandura bavuga ati ivyo bwabije gutuma indimo zabo zitamera neza, canke nabo nyene ntibatere ibiti ku rugero rushimishije nk'uko tuba twabayimirije. Tubananje n'avuga muri severe abamayi murere bari abacangero barondewe n'ubutegetsi bwari buhari mu 1972 kugira ngo batangure ubwicanyi bwahavuye bukurikirwa niho nyabwoko ry'abahutu. Byavuzwe na Aloyizi batungwa nayo umukomiseri w'umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, hari mu kiganiro umugwi wagiranye n'abaserukira imigambwe, abahoze batwara Uburundi, abajejwe umutekano n'abandi kugira ngo berekane uruhara rwabo bamaye murere muri iryo nyabwoko. Aloyizi batungwa nayo agatangura asigura abo bamaye murere abaribo. Bari abagwanyi b'umugwi witwa Simba. Umugwi witwa Simba nawo wari watangujwe n'uwahoze ari umushikiranganje w'inyigisho muri Kongo kuri leta ya Lumumba Patrice. Intango y'ubwicanyi saba mayi murere, intango y'ubwicanyi n'ubutegetsi bwa Micombero niyo bagiye kurondera abamayi murere kugira ngo babe intandaro y'uko Micombero n'ubutegetsi bwiwe bikura ko abahutu bose baciye ubwenge, ndetse abahutu gusa bikura ko nabo bita bashigikiye intwaro ya cyami barimwo ndizeye bari bazanye itariki 30 ntwarane mu 1972. Abo rero bavuga ko bari bashigikiye intwaro ya cyami bari abo bita abanyaruguru b'abatutsi. Isano rihari nirihe nuko Micombero yaciye avuga ati abamayi bateye. Mbega kuri Micombero abamayi bari bande? Kuri Micombero abamayi bari abahutu, kuko mu gihugu cyose twagize amatohoza bagiye ku marondo bavuga bati tugiye gutegera ubumayi murere, hama babonye umuhutu bagaca bamwica. Nukuvuga ko abamayi baciye bitwa abahutu bateye nibo rero bo kurondera kwicwa hano mu Burundi. Kuvuga ngo bari bafitanye isano, nta sano ryari rihari. Abo bamayi, abo bagwanye bo muri Simba baje barondera abahutu bamwe mu Rumonge, Nyanza-Lac na Mabanda, bababwira bati leta y'abatutsi yarabasegeshe tubafashe kubikura. Hanyuma rero leta ya Micombero ikibiboneraho ivuga iti mu Burundi bwose aba bateye n'abahutu ni mu bamare. Niyo sano novuga ko rihari no munsi. Uno munsi aho tugejeje amatohoza, abamayi n'abacangero ba Micombero baje barondewe n'ubutegetsi bwa Micombero. Hariho abatutsi bapfuye barimo basimbiyara mu Rumonge kugira ngo bice biboneka ko bishwe n'abahutu, hama bacamara abahutu. Muzozera makuru yacu abahoza ku mitumba bo muri commune ya Gashoho mu ntara ya Muyinga barafise ingorane y'udukoresho kugira bashike kwihangiro ryabo, nkuko bivugwa n'umwe muri bo Anita Bimenyimana ngo bakorera munsi y'igiti atani impapuro bafise. Abahuza rero bagasaba leta ko yo baronsa n'agashiruka bute bemerewe kugira ngo barangure neza amabanga yabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ahmad Masudi mugira neza. Nkuko bivugwa na Bimenyimana Anita yatowe nk'umuhuza ku mutumba wa Muzingi muri commune Gashoho iri mu ntara ya Muyinga, ngo amatati atari make yo mu kibano barayatorera umuti bitarinze gushika mu masentare. Amatati twebwe tumaze kwakira na matati y'amatongo, no kuvuga hariho usanga abavukanyi bakanka ko bahako abakenyezi n'igisimbo bakanka kukibaha, kandi matati tumaze ko twama turonka nayo usanga abarengeraniye uburimbi gicanka ugasanga nayo kuzurumana aho umuntu yaguze umugabo akagurisha agaca yomoka, umukenyezi we agasigara aravuga ati ntabwo nari namenye. Inka yose nta na rimwe iratunanira, aho turamaze kubatunganiza amatati yose turamaze kuyatunganya, nta na rimwe turigira turundika muri sentare ryatunaniye. Ivyo kandi biremezwa n'umuhanuzi wa Mustanteri mu vyajejwe harimo imibano n'amategeko Dilex Ntunganirwe, aho avuga ko abamwitura basigaye ari bake. Abahoze bo ku mutumba canke intaye ku mugina kuva bagiyeho, nka jewe mu vyo nari nsanzwe njejwe harimo ibijanye n'amategeko hamwe n'imibano, bako nahora nakira abantu benshi cyane gose ku buryo nashara kuza ngaha mu biro nkarinda nta hatakindi kintu mpuze tarakumviza abantu gusa. Mugabo no musi ashara kuza ugataha wakiriye nk'abantu nka bane baje bakwitura ku bw'amatati. Ariko naho biruko nkuko bivugwa na Anita Bimenyimana ngo n'utugorane ntitubuze kuko ngo nta bikoresho bafise. Ingorane twege duhura kugira umenye ukuri twe nuko twa dusanzwe tuhari, mugabo hariho gisanga harimo nyene n'imitego wanashaka sinobesha ko hariho n'ababifuza ko nkuko vyamye kuva kera babona ko ngo niyo izo bamyemo nizo tukirimwo,
umuntu akaza akakugerageresha igiturire akazinduka iwawe ibi nibura bingirira ukunuku ndashimira Imana aho merereye ico kintu turahuriza hamwe twese twarigiriye inama ko tegeza kurangura ico twatorewe ataco dusavye nkuko n'indahiro twarahiye ariko ibivuga twebwe kiretse igitabo kimwe amategeko nta kindi gikoresho twe dufise ni kuvuga tuja munsi y'igiti ngaho imvura ikagwa canke naho yo bitaguye umva kwicara munsi y'igiti ntushaka kuvuga ngo reka ntori intebe ngo ndayivane umwe wese ayivane ku mutumba mu rugo iwe ngo ayitware gukwanira hahandi. Ikindi bidogera nuko atagashiruka bute bararonswa ngo ivyo bigatuma na bamwe bashobora gutsitara ugasanga baremeye n'igiturire bahabwa. Twege nta n'ikintu na kimwe twaherutse dutogwa hanyuma turarahira duhejeje kurahira nta nkuru nimwe dufise twarigeze no kumva ku maradiyo bavuga ko umuhuza yo bamengo yakiriye imfashanyo igizwe n'amatelefone imitaka mengo n'impuzu z'imvura sinzi ko komine Gasho itarimwo sinzi mu yandi makomine yo mu ntara y'Amuyinga ko hariho abo bararose turimo turacika intege rero urumva gutonda ahantu minsi yose witanga mugabo utagira umuntu nawaze kubwira ati warakoze aza kubaze mbega uri kurakora gute mbega uri ufise ingwane nyabaki ibintu muri bya bigerageza usanga umuntu yavyitayemwo uje akagwa cyakiyeri canke gwaje cy'urwagwa ugasanga ati nta kundi ndi bugire. Aba bahuza rero bagasaba leta mvyeyi leta nkozi ko yo bafata mu mugongo kugira ngo bakore bagononokewe narijya bigaragara ko igikorwa barangura gifise akamaro kanini mu gutorera umuti amatati yo mu kibano. Madi Masudi mugiraneza tukaba tukiyengurukiye kandi akaba kwiyo nkuru yawe dusozere ko amakuru yacu tugashingurukira mbwe mwese mwariko mudutega mutibagena mugenzanje Gerard Ntakarutimana yaringa bw'indima cyamaje bashikira neza Gabriel bigirinda byo nariko ndabashiza narabifuza kumuranirwa mu gijiro giza hiwanyu na gahwana